leta yagumye ikurikiranira hafi uruhombo rwabaye, ari naco gituma yahavuye ifata umugambi wo gusubira kubakisha ico kibanza, havemwo inyubako nini cane yaratahihuriye n'irya yahiye, kugira ngo havemwo ubwo budandarizo, mugabo havemwo n'izindi nyubakwa zizokora ibindi bikorwa vy'inyungu rusangi. Hatekanijwe amafaranga y'intangamarara aza hariho imiliyaridi 15 ziza zaratekanijwe. Iruhande yayo leta itegekanya hariho n'izindi miliyaridi 10 nazo itekanywa kwegeranywa n'abikorera utwabo bazokorana muri uwo mugambi wo kubaka ico kibanza. Urumva rero igikomeye nuko hari intumbero yo gutangura, kandi amafaranga y'umushinge akabaza yamaze gutegekanywa kugira ngo bitangure vuba. Biragaragara yuko n'imiburi mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, mu ntango z'ukwa gatatu, ibikorwa bishobora kuzoba bimaze gutangwa. Ubu ariko harategurwa ayo masezerano azotomora neza ikiringo rizomara yubakwa, mugabo kubera ko ari ibintu bizoba mu masezerano asinywe hagati ya leta n'abo bikorera utwabo, ubu sinoja ngaha ngo mvuge ibizoba biri mu masezerano atarasinywa, kuko aziga gusinywa iyi minsi iri imbere.